ufise witwa Dini Wisa na Dahari byavuga ko mu mutima wa defense hari hasigaye Antonio Rudiger hari hasigaye ndetse n'uwitwa Eder Militao bivuze ko nibo bakabaye kuba botangwa brother n'ubuse yitaruze ko ushobora kuja kururira Antonio Rudiger mu gihe Antonio Rudiger ari muri babakinyi ahubwo arondera umwanya ukuye kugira ngo agaruke physically fit ku buryo azoza gukina izindi nkino ameze neza cyane ari fit navuga ko question physique yamaze kubitorega umurongo ndavuga kwitwa Antonio Rudiger baraza kuzana Alvaro Carreras mu mutima wa defense biraza kuba binyereka yuko harimo kakanu ko kutizera Antonio Rudiger harimo kakanu ko kutabona ko equipe yiwawe ufise abakinyi benshi kandi bari capable yo gukinira muri cha kibanza nyene ariko ukaza kuba ugomba kwizera abitwa ko batabara muri equipe yiwawe brother nusi naho ukuntu ushobora gufata risk yo kuzana Fran Garcia ukazana ndetse na Alvaro Carreras brother ruhuri Alvaro Carreras kubona umukinnyi amaze kubakina inkino nyinshi Zano Antonio Rudiger avuye mu mvune amaze gukina inkino nkeye umuteranya na Eder Militao bo bavuye mu mvune baracera ko bararondera ya physically fit eske yumvira yuko Antonio Rudiger azoza gutora umurongo cyangwa azoza gutora forme ziwiwe imbere ya Erling Braut Haaland bagiye gukina ku munsi wa gatatu question mark wibaza ko azoza gutorera fit cyangwa azoza gutorera izo nguvu kuri Erling Braut Haaland cyangwa kuri Man City kwataga gora ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma equipe yagarutse no muri forme question mark brother kuzana Raul Asensio nibyo byari ibintu byumvikana ko yari nawo mukenyero yarakoresheje kwa Bilbao yari yakinishije Raul Asensio navuga ko nimero 2 kandi yari yakinyina neza by the way ndetse no ku munsi weje ntabwo yabaye mubi ndavuga bitara Raul Asensio ariko kuduza n'ubundi bugira kandi uwitwa Federico Valverde brother reka nkwerekerera amayerere aho ndakoretse ya mbere yo gutanguza Alvaro Carreras mu mutima wa defense mu gihe tuzi ko ari umukinnyi amaze gukina inkino nyinshi niwo mukinnyi yarakiniye kuruhurirwa paraporo ya Antonio Rudiger paraporo yande ya Eder Militao bivuze ko witwa Alvaro Carreras habaye mu iyo erreur yo kumuvuga ati reka namutanguze mu mutima wa defense ubizi neza ko Alvaro Carreras ari wazoza no gukina kuri nimero 3 kuri match ya Man City bivuze ko Alvaro Carreras harimo ako kana ko kuburuhe kaza kuba kigaragaza muri we mu gihe ariko kinana ndetse n'umukinyi nawe novuga bwiwe afise ako kano kimvune nawe itaramuheremo ndavuga bita witwa Eder Militao brother reka tugane hagati mu kibuga ufise Aurelien Tchouameni azamukina mu Kaseri yari kumwe na Arda yari kumwe na Jude Bellingham kuko witwa Federico Valverde yari kuri nimero 7 uranyumva umaze kureka equipe nka Celta Vigo tuzi kiri umupira ifise abo bakinyi bacega kandi banyerekwa nk'uwitwa Brani Zaragoza ufise uwo mukinyi ashobora kuremera defense yonyera ubwayo irimo ba mukinyi atari capable yo gukina muri axe ndavuga bitari Alvaro Carreras habaye za bricolage biza kugorana kuza guhagarika uwitwa biza kugorana kuza guhagarika ndavuga uwitwa uyu musore umunya Espagne ni Borja Iglesias hani muri cyo umwe mu basatirizi bagoye gufata akinisha amaguru akinisha umutwe buri make numwe mu bakinyi nimero 9 ari full kuba mukinyi utavuga ngo ndaza kumuhagarika twararabye imyaka myinshi twabana bitwa Erling Braut Haaland twabana bitwa Olivier Giroud muhaye umuntu waza kunigana ku mitwe waba umufashe byaba biheze Erling Braut Haaland muhaye umuntu amubuza kwideplaza byaba biheze ko yari mukinyi yakina muri espace vide wa mukinyi sinza gusaba ibarako kuguru ndamwereka yayishira amananje ngene ubaye wa mukinyi ro mugumana ni hamwe twabona witwa Erling Braut Haaland ataza kwigaragaza cyane ariko kuri Borja Iglesias ni wa mukinyi kid the block ari muri za karite nk'iza Karim Mustafa Benzema babakinyi baza hagati mu kibuga ego turakinye uransabye ballon ndayiguhaye nyimba mu defenseur yabaye koresere kuri jewe ndaza kwidepressa ndamubise nigire hagati ndaza kwidugana ballon mvuye hagati cyane ndaza kwidemarka mvuye hagati rero Borja Iglesias rero mugarika kina kuri ya defense nari mu Alvaro Carreras byasaba yuko niburi hagati mu kibuga tuza kubona aba double pivot cyangwa aba double cassette nkuko twabibonye kwa Atletico Bilbao ndavuga kwitwa Eduardo Camavinga ndetse na mugenzi we Aurelien Tchouameni brother ufise Federico Valverde wayi mujana ku ruhande kandi ubizi ko ya mediane y'uwawe harabakiye ukeneye Federico Valverde no wamukiye twabonye yiruka buri ruhande ari hagati mu kibuga bari capable yo kuza gufasha defense abari capable yo kuza gufasha uwo mukinyi bitwa ko bari associé nawe brother ko associé Federico Valverde na Aurelien Tchouameni byari gutanga umusaruro novuga kuri contraire no twabonye reka ndavuga mu bwo buryo kuko ntabwo twari kubona equipe yitwa Celta Vigo irusha bikomeye hagati mu kibuga equipe yitwa Real Madrid utiyarushije kubera iki itangura ry'abakinyi babiri bose n'aba playmaker Brazil abakinyi baza kwiyangaje muri diwe
siba abakinnyi baza kwiyangaja mu kurekipera imipira, siba abakinnyi baza kwiyangaja mu gihe ekipe adverse iriko irabataka habe na gato, ahubwo niba abakinnyi barindira ati twe turarekipera ballon baraza kuduha natwe tumenye uburyo dukinishamwo Kylian Mbappe, tumenye uburyo dukinishamwo Vini Junior. Brad Choni cha kabiri iyo niyo rero ya kabiri novuga kwitwa Xabi Alonso yaje kubakora. Brother, ekipe yiwe urabizi neza cyane kuri rero urabizi ko ufise imvune, wawe idaha ico cize rero ziriko kose wawe idaha ico cize byamaze no kurangara, wawe idaha ico cize witwa Endrick. Brother, nabonye ko umunsi wejo yinjije witwa Gonzalo Garcia. Brother, Gonzalo Garcia uriyo kumujana gukina imbere yamukinishije hagati mu kibuga, sinzi ko ako kantu wakabona. Nanguye kuba nibaza rero bya Xabi Alonso kwa Real Madrid, ubwo Xabi Alonso ekipa arimwo yoba yibuka Xabi Alonso yoba yibuka ko ariko akinira ekipa ariko ko ekipe yitwa Real Madrid. Ekipa ivuye ku hari kintu Cardinal yamavuga ati ekipa yitwa Real Madrid ati bantu batibagire ko ivuye kugira icitwa saison blanche. Biraza kugora rero ko ekipa yitwa Real Madrid iza kwisanga yagize saison blanche ubugira kandi sinzi ko abantu uri kuranyuma. Brother, uno munsi kwa Real Madrid ikibazo nyamukuru kiriko kivanye ntidute shavu ku mahagarikizo ku munsi wejo. Mahagarikizo yabigizemo hari amakosa amwe namwe atavyare nka penalty witwa Vini Junior wabonye ko yirengagije. Hari amakarata wabonye ko ariko aratanga bavuga uti eske amakarata yari yatanga kubera Real Madrid canke kubera ivyo yize, ariko wabona neza yuko numuhagarikizi nivyo ntabwo yabaye juste nkuko byari bitegerejwe, ariko eske equipe yitwa Real Madrid yatsinzwe kubera umuhagarikizi. Cyo kibazo ndiko ndabaza ubwo Chelsea avuga ibitsindo yatsinze hari icyo umuhagarikizi yatanze wapi, harimo ikosa umuhagarikizi yaretse gukora, Habibari yarengana baratsinda icyo gitsinda, Habibari yarengana reka kugaruka ku ikosa habe na gato. Bivuze ko kwa Real Madrid ega amakosa arashobora kuba yagirizwa umuhagarikizi kubera ngo ni mu mwaka kubwira ngo impfu n'imfane birajana, bagomba kwegeka umuntu kuri ibi na biriya, ariko kwa Real Madrid bona apologize. Nkunze kuba ndabivuga hari amakipe amwe namwe adakwiyemwe abastagere brother, hari amakipe amwe namwe adakwiyemwe sindiko ndabivuga kurera match zibiri zitatu. Ejo bundi navuga ngo ni kubera bamaze ukwezi badakinira kuri Santiago kuri Bernabeu ati ripare ko wari warava uwo musaruro utameze neza cyane ko ntabwo bari imbere y'abakunzi b'iwabo, ariko ku munsi wejo bari mu rugo imbere y'abakunzi benshi cyane babarindiranye igishika. Perezida ko utangura kwiyumvira eske equipe yitwa Real Madrid byapfiriye, hari ikintu gize iminsi mbona wanashima reka ndabi no kuri sezeheze cyarabaye nubwo kitabaye cyane muri equipe yitwa Real Madrid. Ubundi equipe yitwa Real Madrid ibihe byiza bagize twari tuzi ko uwitwa Vinicius Junior nawe yagomba kuba mu byo bihe byiza. Kunyamba twabonye sezo ko mwaka weze tutabonye uwitwa Vinicius Junior tukabona Real Madrid tukabona Kylian Mbappe wenyene, nuko habuze cyitwa manque de contribution kuri umusore w'umunya Brazil. Uno mwaka ageze mu mikino 14 yo muri usize muri zo muri Liga n'izo muri mu bihugu muri Brazil atagitsinda na kimwe aratsinda. Hari ikintu gishobora kuba cyarahindutse nk'icitwa philosophy kuri no mukinyi. Ku munsi w'ejo ahantu ko ndarabira match hari umuvandimwe yaje ahamagara ati Apollo ati ndagusavye undabire Vinicius Junior ubwo bakiri wa mukinyi w'umuwinga atera ubwoba abakinyi nimero 2, ubwo hakiri haracyari aba defenseur nimero 2 bacumva bahangayitse ko bagiye guhura na equipe iri mu Vinicius Junior. Ndamwishuranye wapi uno munsi tugeze kuri juni ya 15 muri La Liga dufise umukinyi yitwa Vinicius Junior muri attaque, imyumvire yiwe ari gucenga kugira provoke penalty par rapport gutangira assist. Sinzi ko babonye ku munsi w'ejo ushaka nagene narabe n'izindi match zirenga zitatu Real Madrid yagiye kina, hari gihe wabona ko ni Vinicius Junior araduranya umupira mu ukabona ko imyumvire uko nareka ariyumvira ntabwo ariko yumvira kuza kwa assistinga cyangwa gutanga mu izamu, abo ariko yumvira ko bamukorera ikosa ive muri penalty. Ego nivyo navyo biri muri system ndetse biri no mu bituma equipe ishobora guhungabana mu buryo bwo kugarira, ariko ikibazo gica kizaniki mu gihe uzobuye nubwo niyo arbitrage yerega y'abatwanye bagiye kuba baduza gituza ku muhagarikizi, bamwe bakavuga ngo equipe ngo kwitahawe penalty tubanze tugende turabe. Ubwo iyo Real Madrid yagiye ishwa n'abahagarikizi kubijanye niki siko kuntu twumva ngo yimye penalty umukinyi kanaka yagoye cyangwa bakamukorera ikosa karyanga, ubwo umuhagarikizi hari igitsina cya Real Madrid yigeze yana twumva ngo Real Madrid bariko baramubwo bahagarikizi
ahubwo ikijyanye n'ubwo ngo nini no guhindura icyo bita mentality witwa Vinicius Junior ave kwiyumvira ko agomba gukoresha penalty bwa mbere par rapport yo gutsinda kuko Real de Madrid ni ikipe izobekwa n'umukinnyi mu Kylian Mbappe yarabivuze nubwo bwasa nk'uko yabivuga byikura ko yanka kuvyemera bariko bamubaza muri interview baramubaza ati ese we nka Kylian Mbappe niwe mukinnyi uhetse Real Madrid arababwira ngo Real Madrid turi ekipe y'abakinnyi benshi ati rero je ndi umukinnyi ariko ndatsinda ati ntabwo je ndi capable yo guheka Real Madrid ati ahubwo Real Madrid tuyite turi abakinnyi bose Saka habonetse amakarata atatu atukura ku mukino wo ku munsi w'ejo karata imwe yawe witwa Alvaro karata ya mbere yatangwe guhabwa ku munota wa 64 yabwa n'umusore Fran Garcia we yaravuze karata y'umuhondo aza kuba ko ikosa rigira kabiri yabwa karata y'umuhondo igira kabiri iva kubiva mu karata itukura uwitwa Alvaro Carlos Fernandez yaravuze karata y'umuhondo aza kuba abwira sinzi ko babonye ka yaribaye y'umukinnyi wa Celta Vigo bari bakoreye ikosa ariko muri buryo bw'ikosa ryari rikozemo uwitwa Alvaro Carlos Fernandez ntabwo yamurita guhabwa ikarata y'umuhondo ngo ijambo rimwe yavuze ati uyu muhagarikizi mubi cyane amaso ku yandi barabana aza kuba muha ikarata y'umuhondo nanjye nibyo nkunze kuba nibaza ese iryo jambo ryari rihagije kugira umuhagarikizi atanga ikarata y'umuhondo jambo je nabona ko sinzi mu buryo bishobora kuba ari bwa buryo twigeze kubona uwitwa Jude Bellingham ariko gato twibutsa abantu ko twagarutse twamaze kuba tugaruka ku rubuga rwacu rwa YouTube reba dusange ko baze batubwire ese ko umuhagarikizi yabaye mubi canke yabaye muzima urakoze cyane brother ariko ndavuga ngo sinzi ko wibuka kayigeze kuba kwitwa nkunze kuba mvuga reka ndanabijaniranye bona apologize ni ibintu nkunze kuba mvuga ku bintu kijanye n'imisifurire ndavuga kuri aba bahagarikizi baba abo muri Espagne canke abayandi mashampiyona brother sinzi ko amategeko bakorera ko bose ari amategeko amwe cyo kibazo nkunze kuba ndacibaza maze no kuba ndabirondera katari gake ariko ntabwo ndaronka ndavuga source no ukora ko ibintu navuga ko biba bimeze neza cyane uti kubera ko bwana apologize uwitwa abahagarikize ku ruhande rwa Espagne n'abahagarikize ubona ko birinda contact n'abakinnyi n'abahagarikize ubona ko birinda ikintu cyose cyoza gutuma umukinnyi n'umuhagarikizi bashobora guhangana bashobora kuvugana bitandukanye no muri Premier League umuhagarikizi aratukwa bien hari amajambo amwe namwe muri Espagne bavuze ibuka ijambo ryahaniwe Jude Bellingham mu Bwongereza barivuga imbonanya kuraba mu maso nkuyima tuza kumva ko kuraba mu maso hari na geste ushobora kugira bari kuri YouTube nibo bashobora kuba bayibona abo turi kumwe kuri FM bihangane geste ushobora kugira ukuboko kugira gutya nyine ukiyamamura iyi geste mu Bwongereza umukinnyi yigwira kuraba mu maso imbonanya umuhagarikiza umwereka atariya ariko iyo ugize muri Espagne babifata ikarata y'umuhondo bivuze ko sinzi ko amategeko ari muri Espagne ku kintu kijanye n'abahagarikizi ariyo amategeko ari muri mu Bwongereza ku kintu kijanye n'abahagarikizi kuko ijambo ryonyine kuvuga ati umuhagarikize mubi ntabwo bivuze yuko mbere nabonye bashobora no kumuhana inkino zibiri zitatu uwitwa Alvaro Carlos Fernandez bivanye n'ayo majambo yavuze kuvuga ati umuhagarikize mubi cyane sinibaza ko ivyo navyo ari ibintu byoza gutuma uwitwa Alvaro Carlos Fernandez yohanwa ico ni cyambere icya kabiri nabonye n'amajambo ya Dani Carvajal umuhagarikizi yashize muri raporo ati uku niko muriko muradusifurira ati hama mu nyuma mukaza kurira imbere y'abamenyesha makuru brother bivuze ko nimba yashize muri raporo biza kuba byigwa ko na komite arbitrale ijejwe ko kandi bavuga ati nyuma na Carvajal ntashobora guhanwa akoze indi nyuma za guhanwa ari mu mvure nabyo nzi brother ariko hari ukuntu abahagarikizi sinzi ko ari ya pressure nyine maze iminsi iri kuri Real Madrid n'abahagarikizi sinzi ko ari ya pressure nyine maze iminsi igaragara cyane ndavuga kuri question kuri kote ya Real Madrid ndetse na kote ya arbitrage ariko ugaragaje kuraba hari ukuntu abahagarikizi nabo bagaragaje gusifurira ukutariko ekipe yitwa Real Madrid siniko ndavuga muri match yo ku munsi w'ejo ariko hari amakarata umahagarikizi yatanga nko ku munsi w'ejo ukabona yuko n'amakarata atari merite kuri ekipe yitwa Real Madrid kuko n'ikarata yitwa Alvaro Carlos ntabwo yari merite ego guhabwa agasopo cyangwa kuvuga ngo urikudusifurira nabi ni ibintu muri muntu wese yovuga ariko sinibaza ko hari mu igitutsi nimba ayo majambo yene ngo twabonye ku mbuga nkoranyambaga ntabwo hari mu igitutsi
yavuze ko yari amajambo asanzwe nk'uko wabwira umuntu ati ntabwo ndakwishimiye ku byo wakoze ako ngaho mba ndagututse aho mba ndakubwiye nabi rero sinzi amategeko bakoresha ariko brother ugerageje no kuraba ntitujye kuguma dufata rero ngo Real Madrid tuyite ku bahagarika izindi Real Madrid tuyite kuri iki hariho na question yo kutaba efficace imbere y'izabo eske ku munsi w'ejo bateye shoot on target zinga genda urabe ekipe ya Real Madrid izo batera zo zigashikamo yabaye ya ekipe yitwa Real Madrid habuze ya concretisation y'amaokazio barose ikibazo rero kiri ngaho nindi wo gukonkretiza mu maokazio eske ni dependance Kylian Mbappé nkuko nawe nyina vyanga question mark ko Kylian Mbappé ku munsi w'ejo shoot on target 0 na Vinicius Junior yashirako bivuze ko tumwihorera vile tumaze twaba tumuharura muri babakinyi swat ndaprovoka penalty swat ndatanga assist ibyo bitsinda yaravuze imbere y'itangazamakuru aravuga ati ibitsinda nabyo niko ndabibona atariko nizera yuko umwanya n'umwanya kuri Santiago kuri Bernabeu murantunga twaramaze kumenyera Santiago Bernabeu ati kuri Bernabeu ati ibitsindo bigiye kuboneka mu minsi iri imbere ati mwe mu mwanya yari amajambo ya motivation yari amajambo yari yavuze imbere y'urukino bakina na Celta Vigo buri muntu wese yararindiriye kumenya eske Vini Junior araza kuba yitwara gute imbere ya ekipe yitwa nde imbere ya ekipe yitwa Celta Vigo narijye nawe yarafise iryo hangiro yihaye nkamwe twabona kuri baramini y'amari brother abantu dukunze kuba duharira ngo nta dependance Kylian Mbappé hari ariko dependance Kylian Mbappé irahari pe brother nyuma twabonye 0 tir cadre kwa Kylian Mbappé ekipe ya Real Madrid ntiro mu gitsindo brother hari shoot on target yatewe na Arda Güler hari shoot on target yatewe na Eder Militao y'umutwe hari shoot on target yatewe na Aurelien Tchouameni hari shoot on target yatewe na hari undi yarindi zabaye zine zitagire na Valverde yati zishika kuri zitatu z'amashuti manini bivuze ko ni ya Real Madrid ega abandi bakinyi barahari ariko si ba bakinyi mu mutwe bafise nko kakana ko kuvuga ati ndaza kugutsinda brother gendera muri ekipe yitwa nde muri ekipe yitwa Man City nibyo yaringi brought arandara imbere y'abandi ariko eske Foden ni kangamara match zinga adatsinze ubu eske Doku ni match zinga amara adatsinze eske uyu Savinho yinjiye mu kibuga akinishijwe ni match zinga amara adatsinze bamara mushini bigora rotereka ni Man City tsinda byinshi bimwe bigatsindwa n'umukinyi umwe ariko akabona babandi ba contribute bitandukanye no kwa Real Madrid witwa Kylian Mbappé aratsinze ekipe imeze neza Kylian Mbappé arabibuze ekipe irasufurira ku rwego rukomeye nivyo nama nivugira umunsi Kylian Mbappé yovunika brother tuzobona souffrance ikomeye mu busatirizi bwa Real Madrid rero kuri ekipe yitwa Real Madrid Zabi byose biriko brother nivyo bakubwira ngo ekipe iratsinzwe eske biri ku gatwe byose biri ku gatwe kumumenyereza kuko n'umumenyereza ntaramenya koma shobora gukinisha bano bakinyi biwanje ugiparapara muri ekipe yitwa Celta Vigo ivise bitwa ba Brian Zaragoza uyu musore nkunze no kumwibaga Borja Iglesias ugashaka ko bayiyago Aspas nawe yinjiye agomba yari nk'umutiwere ugashaka ko umukinya batsinze yinjiye muri deuxième mi-temps ugatereka kabitwa aba Pablo Duran tereka kabakinyi hagati bakabaga bameze neza cyane abitwa ba Frank Bertrand brother biraza kuba bikugora wowe nka ekipe yitwa Real Madrid mu udafise abo bakinyi baza gukombata hagati mu kibuga birakugora gukina na ekipe yitwa Celta Vigo ibyo witwa Zabi Alonso atabyize ko ngo abirabe brother biraza kugorana koma uza kugera ibintu by'iwawe kuri ekipe yitwa Real Madrid brother witwa Zabi Alonso ashaka kuba yakoresha mu bibazo ashaka kuba yakoresha mu bibazo ko ekipe yitwa Real Madrid biragoye ko munze kuba ndavuga abakunzi ba Real Madrid banyihanganire hari ama ekipe hakaba n'utu ekipe brother nyuma mvuze ama ekipe ntabwo nza gufata ekipe yitwa Real Madrid ngo ndagice mu rugezo rumwe na Osasuna ntabwo nza gufata ekipe yitwa Real Madrid ngo ndagice mu rugezo rumwe na Celta Vigo kwa Celta Vigo ratsindwa match 1 2 3 4 5 atagitsureke kuriko kwa Celta Vigo ratsinda match 2 ugatsindwa 4 uri mu kibazo ca 10 atakibazo na kimwe kivuye mu burongozi atana tension imwe yaduze mu bakinyi kubera iki na ekipe ntabwo iri kuri calibre yo kuza guhatana mu bibanza bitanu bine vya mbere niyo ekipe ndingabo muri 8 9 10 ngize saison nziza cyane buri muyobozi wese wa Celta Vigo araza akagufelicita ati merci beaucoup we mumenyereza ariko kwa Real Madrid kwa Man City kwa Man U kwa Bayern kwa Paris Saint-Germain
n'aya ma ekipe ubona ko ntabwo baprefera gutakaza match zibiri zitatu uratakaza match imwe igitsure cyose cy'ubuyobozi ndetse y'abafana bose bakurabira rimwe uratakaza match ikurikiye amajambo yo kwirukanwa bakira kabisa bivuze ko rero wowe ugomba kumenya eske ndi muri ekipe ya Bernard ikintu nkunze kubavuga kuri Xabi Alonso yaragiye muri ekipe yitwa Real Madrid agomba kuyisanisha n'ibihe yabayemwo muri ekipe yitwa Bayern Leverkusen muri Bayern Leverkusen hari muri ekipe Bayern Leverkusen yo ubwayo ntiyari zeske je ndakina Ligue des Champions eske ndaza muri batanu ba mbere eske ndaza muri bane ba mbere oya yari ya ekipe ndagwana no kudatibuka ariko ndamentera muri Bundesliga ariko amaze kwashika yubaka ekipe atangura kuyishira muri Europa League atangura kuyishira muri UEFA Champions League ayiha nico gikombe kwa Leverkusen rero wa mugabo ndicara akaguru ndagereka ku kandi nta numwe mvugisha kuko ekipe kwiri nije nabigizemo uruhara kugira ngo imere kuri gimeze nayisanze imeze nabi nayidugije nayigize nzima bitandukanye no kwa Real Madrid ekipe yisanze imeze nabi ugomba kuyiduza ekipe ya Real Madrid yisanze imeze neza ugomba kuyimentera muri bya gado byo kumera neza wisanzira ahantu habi ugomba kuyiduza kandi bitavuze ngo ndayisanze mu kibanza ca 8 ca 4 ca 5 ngo naza kwijana ngo ndashikane mu kibanza ca 3 ngo good job ngo akazi ndagakoze neza habe na gato Real Madrid igomba gukora ku buryo wisanga uri baba ndi wa mbere ndi wa kabiri ndiko ndahiganwa kibanza ca mbere iki kibanza ca mbere ndakigora nyuma ndi wa kabiri uwa mbere ndushaga handusha rimwe andusha abiri ariko apana ku rwego rw'abakurusha ne bwada kwitwaza Xabi Alonso ntutangare ashobora kwa gatatu nafise Man City aravuga kwa Man City je kwa Alaves bwada nabonye kwa Alaves arakira dafise nimero 3 nta numaze bafise Fran Garcia ikatukura Alvaro Carlos karatitukura Mendy mu mvune sivyo Trent Carvajal kuri nimero 2 imvune ndabeshe mu mutima wa defense Antonio Rudiger arahari Eder Militao imvune aba defenseurs bafise n'aba defenseurs batarenga babiri Raul Asensio na mugenzi we Antonio Rudiger urusha kunamuza no Amarfe ntagira namba Rega no kuri City niko bimeze no kuri City afise abo babiri muri Axe Arif Duarte nta numwe afise Duarte ntagira namba kuri gauche afise kuri gauche ho barahari bari batakaje rero uwitwa Eder Militao agiye kuba mara hafi kiringo kitari gito amezi 3 biraza gukuga ibipimo nyazina kuri amezi 3 turabe ibibazo biri kwa equipe yitwa Real Madrid nuko bimeze nuko byari bimeze Real Madrid rero batakaje amanota agera kuri 3 ashobora kwisanga asebye igikombe Chelsea kwa cyari kare ko nabonye amajambo yo witwa Ancelotti yavuze ati ngomba gukoresha abakomeye ijana kwicara apana byari byo kuza ngo tuje kutunguraje ngo tuguhengeke naho ivyo yabwiye Neymar tinyambere kwitwara neza muri Santos ati haracari igihe kinini cyo kugaruka mu bihe byiwe byiza tinabanza tekane rero hari bayikompora yameze neza ku munsi w'ejo nabonye kuzuza itsindo byinshi muri Santos yafashije equipe ya Santos kudatibuka mikoro byari bimeze ni La Liga yari kirakomeza yari yabaye ku munsi w'ejo mu gihe ku munsi wa gatandatu hari mu rugo rwa equipe yitwa Real Betis bamwe bariko bayitega ino kipe gerageje kuba abakinyi fise ndege tugerageje kuraba ruvuga ngo na match zimwe zagiye zibahuza equipe yitwa Real Betis yaje kubitsinda bitatu muga Barcelona iterekamo bitanu harimo icitwa hat-trick y'uwitwa Solpe n'umusore arigenda mubwira ko ngavuga ati n'umusore n'umuntu bigoranye koza kumujajinga Ferran Torres Ferran Torres yagira cyagiye ubona ko nyene atagikenewe muri equipe ariko akaza gatanga umusaruro cumona yaje agakora vy'abayero bitanu harimo ibitsindo bitatu by'uwitwa Ferran Torres harimo igitsindo cy'uwitwa Lamine Yamal ndetse n'igitsindo kimwe cy'uwitwa Eloni Bargi musore yari yatanguye no mu kibuga akinana match nziza so Barcelona bitwaye neza mu buryo bugaragara mu buryo buri convaincant bamwe batanguye no kuvuga ati iyi ni equipe ya nyayo twari dukeneye kwa Mukebe birago biranyirere ko kwa hakurya ibintu bikaba byagenze neza ibintu n'impunda marembe umumenyereza ati abasore banje bitwaye neza ati nakoze ibigomba gukorwa agaruka kuwitwara Rafinha ati ntivyari ngombwa ko aza gutanga no mukino ati kuko nabwo yari yiyumva ameze neza
ati nabonye ko bishoboka gutanguza uno mwana muto Loni Barji tishimye cyane ibikorwa umusaruro yatanze yanatsinze igitindo yanatsinze igitsinda atanga na assist yagarutse kandi navuga ku buryo baje kwamubaza bati gute wakoze remplacement nka ziriya ukaza gusanga uri kuragira souffrance ati nari maze gutsinda ati yaramaze gutsinda ibitsina bigera kuri 5 aza kubona avuga ngo nabitsa abakinnyi kuko nzi ko dufise urukino rukomeye tuzora na Frankfurt kandi tugomba kugaruza amanota 3 ku munsi wa kabiri. So mu bitwenge byinshi ya Afrique matches zigera kuri 2 zikurikiranya cyo amanota agera kuri 3 bigaragara ko we turatsinda mugaba niwe mumenyereza Afrique atanguye kwishima. Sinzi ko ese tuvuge ko n'ubwo bw'abakinnyi ba Barcelona rwagarutse nkuko abyipfuza kuko bitandukanye cyane uko yigeze gutsinda match ya Elche ukabona ko nta reaction nimwe agize kwa Barcelona. Brother ibintu novuga yuko ni byiza cyane uti kubera iki bona apologize kwa Barcelona habaye cyakintu buri muntu wese yarafise mu mutwe arindire kumenya eske Barcelona barabandanya bameze gute eske Barcelona iraza gukora mu buhe buryo eske Barcelona iraza kuba ya ekipe buri muntu wese aza kuba hanze amaso ndavuga muri no saison nkuko bari babikoze ku mwaka wese ariko tubona Barca itanguye nabi tubona Barca itanguye itsindwa tubona Barca itanguye igira izo mvune tubona Barca itanguye iba ya ekipe buri muntu wese atanguye kuvuga ati noneho karabaye ni Hansi Flick Dieter turamuzi saison ziwe aho yaciye hose saison ya mbere bari muzima saison ya kabiri aragutangaza ariko ofira mesure yagiye yiga kuri ekipe nimwe nakubwira ati ekipe yitwa FC Barcelona ntabwo nayo ari ekipe nziza cyane yo guhangana ku bikombe byose ndavuga ku mugabane wa Burayi ariko barafashwa cyane n'ibibazo biri muri ekipe yitwa Real Madrid barafashwa cyane n'ingorane ziri kwa ekipe yitwa Atletico de Madrid ugasanga ya ekipe yoyo yamenye uburyo na ritme y'uwabo muri La Liga nubwo bashika kuri côté européen bikanka ariko bageze muri La Liga urabona yuko baza kuba biremamwo ico cizere cyo kuvuga ati muri La Liga nta mugwi n'umwe udushobora wanatsinda babyerekanye kuri ekipe yitwa Atletico Madrid bayinegamwe ibitego bigera kuri 4 ndavuga ekipe yitwa FC Barcelona babyerekanye kuri ekipe yitwa Bilbao bayinegamwe ibitego bigera kuri 4 ekipe yitwa FC Barcelona ariko utsinze Bilbao utsinze Atletico Madrid utsinze Villarreal izindi ekipe keneze guhagarika muri La Liga n'izi usigaye guhangana niyo Real Madrid nayo nibyo yagukuye kamanota agera kuri 3 ariko ni Real Madrid yaje guprofit imvune nawo wari ufise ni Real Madrid yaje guprofit ibibazo byari kwa ekipe yitwa FC Barcelona navuze ko ekipe ya Real Madrid ariko capable gutsinda ekipe yitwa FC Barcelona ariko tugerageje kuraba kuri no mwanya turabona neza cyane ko ekipe yitwa FC Barcelona nabwo ari ya ekipe yoza gutsindwa byoroshe na ekipe yitwa Real Madrid ico kikaba ikindi kintu nuvuga ko kiriko kirafasha ekipe yitwa FC Barcelona hakaba na kakano kumumenyereza ndavuga ko yitwa Hansi Flick Dieter yabaye wa mugabo atandukanye n'uwitwa Xabi Alonso kwa Real Madrid n'abandi bamenyereza wafise mu mutwe akoresha amaze kuba n'umwe mu bagabo bamaze kuba bamira ku kantu ko kumva ati buri sezo nkinye ngomba gutwara ibikombe sinzi ko ahantu rukura nta urabona apologize ndakinye muri La Liga isezo ninjiye mu ngomba gutwara igikombe nyimba nabuze La Liga ngomba gutwara Ligue des Champions nyimba nabuze Ligue des Champions ngomba gutwara La Liga urabona ko bigeze nizo bamenyereza nyine babasini aba bagomba gukomba bikaza kuba bya bintu nabyo byamaze kuba byivangamwo biri mu bumenyereza festival ariko byamaze kuba binivangamwo n'abakinyi ufise witwa Lamine Yamal ati tugomba gutsinda match zose ndavuga kuri Sport Fair Company tugomba gutsinda match zose nka ekipe yitwa FC Barcelona office Rafinha garutse avuye mu mvune nawe yerekanye soutien idasanzwe kuri Lamine Yamal yongera yerekana na soutien idasanzwe kumumenyereza Hansi Flick Dieter ati turahari twatsinda ariko brother tubabarire tugomba gukosora ati twatsinda ariko ntabwo twakinye match imeze neza kapitene mwenyewe agiye gusaba imbabazi umumenyereza bati ntabwo twakinye neza byerekana komye dupfa mu mutwe kwa ekipe yitwa FC Barcelona ndetse n'abakinyi babo bamaze kuba bamenya eske twebwe nka ekipe yitwa FC Barcelona turiko turarondera iki twebwe nka ekipe yitwa FC Barcelona turiko turagomba gushika kuki nini
nibiri muri Lamine Yamal nibiri muri Rafinha nibiri muri Hans Flick Dieter biriko biragerageza no kwinjira mu bandi bakinyi byinjiye muri Pedri biri muri Ferran Torres biragoye kumva ko Ferran Torres ageze ku bitsindo 11 biragoye gutahura pe biragoye kubishira mu mutwe Ferran Torres 11 bikwije cyane ariko niba mukinyi kira occasion aronse ayibyaza umusaruro kira opportunity ahawe n'umumenyereza wo gukina mu kibuga ayibyaza umusaruro niyo equipe imaze no kwitsinda ibitsina byinshi bize Marcus Rashford arinjira avuye ku bench akakoreka ko wa mukenya agomba gutsinda yanakoresheje penalty nibwo brother penalty ntaje kuba nemeranya n'umuhagarikiza ni bimwe nakubwira kare ati sinzi arbitrage yo muri Espagne ati sinzi arbitrage yo muri Espagne buryo ikora sinzi arbitrage yo mu gihugu cy'ubwongereza buryo ikora ariko bageze kuri côté européen tubona batora bahagarikiza bo muri Espagne tubona batora bahageze mu Bufaransa tubona batora bahagarikiza mu Bwongereza niba bahagarikiza brother inyigisho bazoronka bagiye mu gikombe c'isi inyigisho bagiriwe nka bagiye mu gikombe ca Euro na inyigisho baronka bagiye muri UEFA Champions League brother bakoresha y'amategeko bafite bivuze ko amategeko ari ku mugabane wa Burayi agomba kuba aramwe ariko siko bayafika kuba mu mashya kubwira rero sinahuri uburyo Rashford yaje kuronka penalty kuri rya brother kuti bari banza gukora ku kuguru k'umuntu kaduga ku kuboko ubundi mu mategeko gukora ku kuguru bisigura ko Ibero yahinduye direction yarigiyemo atari ko yarabishatse ariko Ibero niyo yahindukiye suwe yagize bitandukanye n'icyo bari bigiye direct nibyo bintu nako ndabwira abantu twari kumwe ku munsi wa gatandatu bona apologize ndabwira ati ego nibyigi umuhagarikiza atanze penalty ariko ugerageje kuraba amategeko uraza gusanga iyo penalty ubundi hari nabo nereka amakosa amwe ibuka ibyabaye kuri Chouameni bavuga ngo barabaje kumukorako ngo yabanje gukora ngo kuri poitrine ngo hama ngo kora ku kuboko ariko ngo nta kosa ririmo ariko ku munsi wa gatandatu ko bana Chelsea nako Real Betis bigende ko brother nuvuga ko ni arbitrage nawe ubwayo tutaragira kuba dutahura ariko ni equipe yitwa FC Barcelona ikina ni equipe yitwa FC Barcelona muri kugerageza kurondera buri kimwe ni equipe yitwa FC Barcelona ko ni umwe mu bakandida bakomeye kuri La Liga y'uno mwaka kuko ugerageje kuraba bagufitiye abo bakinyi yaba Lamine Yamal yaba Rafinha yaba Ferran Torres yaba Robert Lewandowski Shako Pedri hagati mu kibuga uduge ku munyezamu Joan Garcia niba abakinyi bose bariko barakina bafise ico bariko baraviza ego bariko baratsindwa ibyo bitsinda bitari bike nabo ariko ni ya equipe nayo barako ego turatsindwa kanatsinda nta na defense imeze neza dufise ariko tugomba eske turatsindwa bingahe natwe turatsinda bingahe adaptation y'umugabo witwa Gerard Martin umutima wa defense urabura gute brother umusore abandanya hajye nyene nta mpamvu yo kumugarura kuri gatatu brother nabikubwiye kuri match bakinye kwa Bilbao ndakubwira nti nimba parvenye gutera match nk'iyi why waje gufata iyo risk yo kumuhindura muri match akurikiyeho Kuimba kwa Bilbao byigenjeje neza brother wigirije neza cyane kuri equipe ikomeye match zitatu amaze gutanguramo match zitatu ngo umutima wa defense ntaratsindwa kandi ubona ko bafite ibaruro XXL performance yo kugwa gwejo si wa mukinyi ngo ndikundi ngira mu gitutu ca Pau ku Barca ni wa mukinyi ari karigaragaza kubona ko n'amanota rose ararusha Pau ku Barca bivuze ko ikibanza afise muri mu mutima wa defense ikibanza ari karerekana muri equipe yitwa FC Barcelona nivyo ni wa mukinyi sinoza kuvuga yuko yoronka ubwo budahangango ngo atangore buri match ariko ni wa mukinyi bamumenyereje kuri kote ndavuga yo mu mutima wa defense ashobora kuba mu bakinyi bameze neza cyane kuba baza kuba byerekanye akatari kare ubwo kuza kwitwara neza cyane kuri attack y'abitwa ba Anthony abitwa ba Cucho Hernandez abitwa ba Pablo Fornales abitwa ba Ezelazuli Abde brother abo bamaze kwerekana yuko nawe hari akantu maze kubutahura nuko umutima wa defense nuko rero bitwaye neza Barcelona ku ndwi igira 15 y'irushanwa bariko baratsinda ikipe yitwa Real Betis bitsindo bigera kuri 5 kuri 3 bya Ferran Torres kimwe cya Lamine Yamal ikindi cya Romain Bargi Atletico Madrid yari kiratsindwa kimwe ku busa na ikipe yitwa Atletico Bilbao itsindo cy'uwitwa Alex Berengue kuri assist ya Nico Williams musaza Diego Simeone uricyo kabisa bikomeje kwanka ko inkino zindi zagenze muri La Liga bari kundugira 15 birumvikana Real Oviedo bari banganije gusa ku mujyi na Mallorca mu gihe kipe yitwa Villarreal yari yatsinze Getafe 2-0 Deportivo Alaves bari batsinze kimwe ku busa bwa Real Sociedad Real Betis batsinzwe na Barcelona 5-3 kipe yitwa